mu rugendo twatunganije mu mwaka w'ibihumbi 2020 twaratangaje icese ku rumuri rw'amahoro rubaye itunga ry'igihugu ku rugero rw'ayandi matungo ntakabakabwa twari dusanganywe. Twarashinze ko hazokubakwa icibutso cy'igihugu c'urumuri rw'amahoro ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi Igitega, kandi twaramaze gushinga n'abahinga batugirira igicapo. Mwabibonye yuko tubigejeje kure. Rero ntitwayaza amasigara cicaro, tujya rutangure gushinga umushinge kugira ngo kiya cibutso kize kitubere koko icibutso c'urumuri rw'amahoro mu Burundi, kuko tuzi iyo twavuye naho tugeze tuze twame twibuka yuko atakwanjanjwa ku mahoro. Ndashima ukuntu mwatahuye ibi bintu mukaba mubigaragaza mu kwitaba izi manza dutunganya kw'izina ry'urumuri rw'amahoro, kandi mugafasha bimwe biboneka mu kurutembereza mu gihugu cyose. Ndakengurukiye cyane abo bose babakiriye. Mwabivuze hariho ababakiriye kurusha abandi, ariko rero nagira ntumirire abarundi bose ko kuva ubu bokwama bitega ko urumuri rw'amahoro ruzobashikira biteguye neza. Uretse yuko urumuri rw'amahoro ruza rubazaniye ubutumwa bwiza ndetse n'ishishiro, turifuza yuko guhera mu mwaka uza namwe muba mwiteguye gusahiriza urwo rumuri ababishoboye, mugasahiriza muri ako gashishiro kugira ngo kaba gashishiro kifashe. Igisigaye nuko dutegera kumwe kandi tukagira gwacu icivugo ngenderwako c'urumuri rw'amahoro guno mwaka, kuko ari inkoni y'urugendo tugana Uburundi igihugu cifashe mu 2040. Ico civugo tumenye yuko ari inkoni twame tukigendera mu runani rw'abarundi, tugende tugana Uburundi bwifashe mu 2040. Ndasubiramwo, mu runani rw'abarundi tugende tugana Uburundi bwifashe mu 2040. Iri jambo ntiturigire icivugo gusa c'imisi 45 urumuri rw'amahoro rwari rumaze ruramutsa abarundi. Ni jambo ngenderwako ry'imyaka 17 dusigaje ngo tugere muri ubwo Burundi bwifashe. Ni jambo ritanguje urugendo rudasanzwe mu rugamba rwo kurwanya ubukene. Nico gituma nsavye abigisha kuva mu mashure mato mato gushika muri kaminuza kuvyigisha abo bareze bame babisubiramwo gushika babigize gwabo. Ndasavye indongozi zose mu ntwaro, mu migambwe, mu bikorera ivyabo no mu mashirahamwe ategamiye leta kwakira no kuzirikana rino jambo. Abarundi mu butandukane bwacu turafise ivyo dushobora kutumvikanako, ariko hariho ibintu tudakwiye gusiganirako nk'abene gihugu, navyo ni ibi: n'iterambere, n'amahoro, n'umutekano. Nta murundi numwe akwiye kwigira sindabibazwa kubijanye n'iterambere dukeneye mu Burundi ngo mu mwaka wa 2040 tube atawe tugisega. Ndakengurukiye cyane abanyamakamba kuko muratweretse yuko mufise urwaruka ruzobirya kandi urwaruka runonotse. Ndakengurutse ko mwahinduye ingendo mugakurikira irenge hasi. Urwaruka rw'imakamba mubera akarorero abarundi bose, tuze dusange mu ntara zose hari urwaruka nk'ibihumbi 10 vyamaze gukurikira irenge hasi biri mu bikorwa vy'iterambere. Nkengurukire cyane mwebwe muserukira ishirahamwe mpuzamakungu ONU, mwarabitumbereje muremera muraza turifatana n'abarundi. Natwe abarundi turaberetse ko umutima w'amahoro twamaze kuwinjiramwo, kandi dufise n'umutima w'ubutsimbataza agateka kazi na muntu. Aho bukera muriko muratanga icegeranyo muratubwirira abarongozi b'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ko Burundi bwahindutse butakiri bwa Burundi bari bazi kera. Uno munsi n'Uburundi bw'amahoro, Uburundi buranira agateka kazi na muntu. Mbere ni no muri yo ntumbero twateze tukugura n'umuhora wa telefone kugira ngo uwogira ingorane wese ashobore gutabaza tumuvune ataravunika. Ico cegeranyo murakidushikanira muzoba mukoze cyane.